Tunda Juhudi. Ndabarabukije inshuti bakunze ibiganiro byo kuri DFTV 257 nkuko mubibona twazambaye turi mu ntara nziza ya Ruyigi akaba twaherekeje Francine Niyonsaba akaba yaje mu ntara avukamwo turabona yuko yaje kwakirwa n'abanyeshuri benshi bavuka ntara bo ngaha mu Ruyigi nabo nyene bahishikiye inyuma yanyu ndabona abanyeshuri bamurindiranye iteka bamurindiranye igishika kugira bashobore kumwakira umuvuka ntara wabo Francine Niyonsaba reka rero tuganirize bamwe mu banyeshuri bari ngaha bavuga uko bamuzi kungene bamunezererewe kubona ari umwe mu bavuka ntara babo baruyigi ndi kumwe n'umwe reka ndamubaze ndakuramukije Bon après-midi. Bon après-midi, ça va? Ça va bien? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jacqueline Chimimana. Jacqueline Chimimana, tu es à quelle classe? À Ruyigi. Tu es à quelle classe? Uri mwakanga cha mudukinguruke sivyo ariko navugana bavuze witwa Jacqueline Chimimana. Jacqueline je ariko navugana mudukinguruke si sawa ko navugana Jacqueline mudukinguruke Jacqueline umeze neza wowe wiga makangana Witiemane murako Jacqueline tumubaza mu Kirundi akatushira mu Gifaransa twamutwara mu Gifaransa akatushira mu Kirundi urabona ko ari umunyeshuri aciye ubwenge cyane Francine waje kwakira nawe umuvuka ntara mugenzawe Francine uyumva gute kubona uri ngaho Ni sawa uraryohewe yego cyane wambera uniform no musi nimwize rero twiza muga mwaje kuza kumwakira yego wiga mu uruba kwangahe wewe Paramba nk'uw'11 cyangwa uw'12 uhora wewe w'11 cyangwa 12 yego ni igiki wabwira Francine wewe Numgayiko nezerewe cyane kubera tubonanye muri aka kana oya kandi utaramubona wamubonye none ndashobora kuba namubonye mbwase ndabimenye ukuntu yitwa shashobora guhura mwibaba ndabimenye mugabo n'inkubu aranyibwiye Jacqueline ndagushimiye cyane kubona ushoboye kuvugira kuri mikro vuga DFTV ego urakoze cyane vuga DFTV abanyeshuri baje kwakira Francine ndabaravukije namwe ndakuramutse nawe Yego neza yego igana vumbi Jacqueline oya ntitwigana wega makangana ni muri deuxième siyanse ora yarembeje siyanse waje kwakira Francine muvuka ntara ngamu wewe vuka nganye mu Ruyigi nawe yego uyumva gute ko waje kwakira Francine numva nezerewe cyane ni igiki wobwira bari kwadukurikirana cyo kugaragaza umunezero ufise kubona mwararose umuvuka ntara akora ibitangaza bikora inka agaserukira Burundi mbega nta barashika bakumvira ko abanonotsi nka Francine Vyifuza ubona uravyifuza yego kuri kilometero zingana 4 urawiruka 4 wisa wowe urayiruka yego umva n'abanyarugi mwese muri abanonotsi kambaze n'umuhungu nta muhungu
na munga ari ngaha hafi kujya gikombe ariko arabereka amashyi meza cyane amashyi meza cyane kujya gikombe ariko arabereka igikombe cyane ndabibabwira ikaba ariyo stade yamuhaye izina ndavuga yamuhaye izina kuko niyo stade imenyereje ko ubwa mbere iyi stade niyo stade kuri jewe naryohewe cyane ukuntu kuva nkishika aho intara ya Ruyigi itangurira nukuri naguye mu gahunda naryohewe cyane mwanteye umunezero muntera iteka nari nkwiye koko kandi ridasanzwe kuko nibaza yuko sagaseshara rumuri ndumwe mu gwaruka yakiranywe iteka n'igishika cyinshi namwebwe n'abari ku ruhande babibonye nakiranywe n'ugwaruka rwinshi n'amateka kuri jewe kandi ibi bikampa umunezero bikantera n'intege kuzokwama indero ntegurana ishaka n'ubwira kugira ngo mbashe guhagararira igihugu mu makungu. Rero ndabashimiye cyane. Bugira gatatu nagira ntange gatemwanyaje gatoya. Mwakoze kunyakirira ngaha kuri kino kibuga. Ihiganwa rya mbere narihereye ahanyene. Nahereye guhirukira ibirometero 5 mvuye mu Kayongozi ku birometero 29 kugira ushike ngaha. Aha twahiruka tuboshe amano, twahiruka ayo mabuye mubona harahinduka atujya amano, ibirenge bigatoboka. Ibihumbi 5 nirutse sinigeze, nirutse ituro 11 nategereza kwiruka ituro 12 n'inusu, ariko ico gihe natashe mbabaye cyane mbonye ko ntashobora
kuzoja guserukira intara ku rwego rw'igihugu mu mahiganwa ahuza amashure i Bujumbura. Ico gihe narabaye cyane, ndavuga nti abandi nahasanze ngaha baranyaruka ico gihe kundusha kuko nibo banansize. Ndavuga nti umwaka uza ije nzoba uwa mbere, kandi niko byagenze kubera mu ntaho nabibabwiye ishaka n'umwete by'iwanje nakuranye nibyo byatumye ubugira kabiri ngaruka nkavuga nti ntegereza kwiruka, nibaza ko nananiwe kubera nirutse 5,000, reka niruka metero 200 zozo zinyaruka, ndabe yuko noba uwa mbere nkashobora gushika i Bujumbura. Kandi ko byagenze, naciye nza ncamba wa gatatu. Ico gihe twaciye tugenda i Bujumbura. I Bujumbura rero hari amatara, baratubwira bati i Bujumbura kirazira utembera uhasanga imiduga n'amatara menshi. Ico gihe twaragiye, ihiganwa rya mbere nakoze nuko nabaye wa nyuma kubera nahasanze ibindi bihangange byava mu zindi ntara. Sinashoboye kuronka ikibanza kugira ngo shobore guserukira igihugu mu yandi mahiganwa ahuza amashure mu karere ka East Africa, ariko naho nyene sinashizwe. Ico gihe kamfise ishavu, birashika yuko mvuga nti bajya abantu bansiga kubera iki. Iyo mva mu Kayongozi ni kure, byari bigoye uri umwigeme kwimenyereza. Bavuga bati ibyo ntibikora abakobwa, iby'abahungu. Ariko je narumva yuko muri jewe ndabye ko nakuze, ibyari byoroshe mu muryango. Narabona yuko ntegerezwa mu byo nkora byose ndakubishiramo ishaka kugira ngo nzoshike kure, kandi ko byagenze. Ibindi ko ndakora ni indoto zanje, kandi nipfuza yuko zobandanya zibera akarorero keza rwaruka rw'intara yacu nziza ya Ruyigi, eka no mu gihugu cyose, kugira ngo tuze turonka abanonotsi baserukira igihugu koko, bakaduza idarapo mu makungu bikavugwa. Kandi birashoboka nimba jewe ubu mbuwa mbere, nuko bishoboka kuko n'umunyamerika arabishobora, n'umwongereza arabishobora, eka no mu bihugu bitunze birabishobora, no mu bihugu bya Afrika twegeranye duhereye muri Kenya n'ahandi barabishobora. Natwebwe rero birashoboka. Ubu ushaka yuko ugwaruka go bikunda. Iki gikombe mubona mfise igikombe ca mbere kije mu gihugu cy'u Burundi, ni igikombe cy'ihiganwa rya Diamond League ritunganywa na Federation mpuzamakungu yo kwinonora imitsi. Iki gikombe nakirose ku metero 5,000, aho nariko mpiganwa n'abandi bakomeye bo kw'isi. N'ubwa mbere kije mu gihugu mu mateka y'u Burundi. Niteka kuri jewe, niteka ku muryango, niteka ry'abantu bose, ry'abamenyereza nagiye ndacako batandukanye. Hanyuma hariho akabirya. Iki gikombe naciye ngenda mu gihugu ca Croatia aho bita Zagreb.
niho naciye nandika amateka adasanzwe anaboneka gake kandi akora bake, aho naciye ndonka ikibanza ca mbere, ndonka umwanya udasanzwe ku isi unyaruka gushika uno munsi, umwanya warose jewe nahereye kuri kino kibuga mubona turiko no munsi. Rero ntibisanzwe kuko ku isi nzima barazi ko yaje nyaruka ku metero 5,000 ku birometero 2 murambabarira, ni jewe nyaruka, kandi nibaza yuko ari intango, nifuza kubandanya ntera imbere gushika kure hashoboka. Irindi jambo nagira ntumirire urwaruka. Ndagehowe cyane kubona urwaruka rwanyakiranye igishika cyinshi kuva aho n'abandi banyakiriye. Nimboneka rimwe mu gihugu cy'u Burundi. Nifuza yuko urwaruka rwo kwijukira inkino. Rwaruka jewe nobasaba kugira indero mu mashuri, mukiga mufite ishaka kandi mugakunda inkino. Jewe nakoze ibi byo kwinonora imitsi niga mu mashuri. Hariho abarezi batandukanye, hariho abankadre sportif batandukanye bagiye baramerekeza, baracariho ndabazi, nibo babarezi. Nukuvuga yuko urugwaruka rwose mubona ngaha rurimo impano zitandukanye, si kwinonora imitsi gusa, ariko ndabona yuko harimwo ba Francine benshi, harimwo ba Nkazamyampe benshi, harimwo ba Veniste benshi, abo nibo mazina muzi ndibaza, hariho ba Muvuduka benshi, n'abandi benshi ntize kuko ndavuga. Rero nyakubahwa Buramatari, iteka munyakiranye ntirisanzwe. Nobasaba yuko n'ibyo mubandanya mutunganya mu ntara mwoshimikira cyane mu ndero, mu nkino, mukongereza umurindi udasanzwe wo gukundisha inkino urwaruka, na cyane cyane mu mashuri, guhera mu y'intango gushika mu yisumbuye. Mu bindi bihugu mubo duhiganwa benshi baza bazananye mu mashure, bagiye baracako y'intango n'ayisumbuye gushika aho iby'inkino babigira iby'umwuga bikabatunga. Rero nagira nabatumirire mugire indinganizo nshasha nziza yo guteza imbere inkino mu ntara. Aho nibaza yuko mwobikorana n'uburongoye iby'indero mu ntara ari we nyakubahwa Teteri. Amashure akagira abanonotsi, akagira inkino zitandukanye, hama hakaba amahiganwa menshi ku rwego rw'intara. Hanyuma ubwanyuma nifuza kongera gushimira, nagira nshimire cyane abarezi bandeze, barabaye intwari. Nta murezi w'umudiregiteri yifuje kumpagarika, kandi iyo babikora simba ndi ngaha imbere yanyu. Rero aho bari hose, guhera ku ishure nizeko ry'intango rya Kayongozi, n'iryisumbuye
guhera kuja kuri lise Rusengo, kuja kuri lise Vugizo, kuja kuri lise Staples. Muri abo bose nta mu directeur yigezanya. Impusha bazimpa uko bitekanijwe, kandi n'abigisha bose cangira ko ndabashimira. Mpereye ku bankadire sportif barabagenzi, barabubaha, baranyubaha kandi ndi muto, ariko nibaza yuko babona ko umunsi uri izina nzoshobora kuva n'ikintu kidasanzwe. Rero aho bari nta n'umwe nibagira. Iyi ntambwe nateye nabwiye ko nahereye ngaha, aho nahereye mu Kayongozi mubabarire kuza ngaha no kuvuga barabise mu ruhara rudasanzwe. Abo bose nagira ndabashimire. Ubu gukurikira nagira nshimire umuntu wese nkiza guhiganwa ngaha mu ntara, hari abantu bagiye barambona. Mere kuri komiseri yatwara igipolisi yitwa Eugene avoka mu Cibitoke, yari yarangize umugenzi, jewe ndi ngaha ndiko ndahiganwa, yari jewe umwana negera komiseri w'intara ntabasanzwe, ariko yari jewe nashobora kwegera komiseri. Umuntu wa mbere atangwe kumuha amafaranga mu ntoki ngaha mu ntara ya Ruyigi. Ubugira kabiri nagira nshimire umushinga amateka yitwa Ndoricima Gabriel, nawe nyene yaragize mu ruhara kuko uko nagiye nateye intambwe nje ngaha mu ntara nashikiriwe nanifashwe nk'umwana. Hariho abandi bo mu ntara ntibagiye uwitwa Ntimarubusa Fredy, uko nagiye ntera intambwe nawe nyene ntiyakorera ngaha, ariko yarumvise yuko hari umwana ava muri zone asanzwe avukamo, nawe nyene yarangize umuvyeyi bidasanzwe. Hariho umushinga amateka nawe nyene namenye mu nyuma yitwa Ukumbanya Ahi, yarambwiye yuko ariwe yanguriye passport ya mbere natanguriye kugira ko mu mahanga. Hariho n'abandi banyaruyigi ntamenye, hariho abanyaruyigi mandi ntamenye kuva dutanguriyeko. Abo rero bose bamenye yuko aho mba ndi nta muntu n'umwe nibagiye. Nabo nyene muco baterereye bose ndabashimira. Hariho n'ubundi Darius Ikurakure yaritavye Imana, nawe nyene yari yarangize umugenzi, kuko twabonanye kuva tukimenyana, twaganira byinshi. Ni ukuvuga nta n'umwe nibagira, yaba akiriho canke yaritavye Imana. Ni ukuvuga yasize imbuto nziza muri jewe. Rero banyakubahwa, umwe wese muco yaterereye je ndamushimiye imbere y'aba bana bose na mwebwe banyacubahiro bitandukanye. Hariho abamenyereza, uko nagiye ntera intambwe bagiye baraba abadasanzwe. Hariho umwe twazananye yitwa Nizigama Aloyse, nashaka ahaguruke mubone. Uwo mubona ntasanzwe, sinomutangako témoignage niniya, ariko umuvyeyi wanje dukundana cane.
tuyaga kenshi aho mba ndiko ndahiganwa aruha kundusha kuko nta na rimwe ashobora kuryama atanyandikiye. Twajanye henshi bana, uyu muntu je yaranyigishije guteka, niwe yanyitanguye kunyigisha kwatsa imashini ikoreshwa na gazi mu mahanga hari mu Butaliyani. Ico ni kimwe no babwira rero kuba mpagaze imbere yanyu nuko bishoboka. Nifuza kubona benshi ba Francine n'abandi bose navuze. Birakunda, biraruhisha, ariko ukabigira umugenzi. Niwabikunda uzoshika kure, niwabikunda uzoronka benshi bagushigikira. Natanguye nirukana ibirenge, ubu jewe nirukana ibirato bigezweho bikozwe na societe ikomeye ku isi yitwa Nike. Ukuvuga ibyo byose n'urukurikirane gushaka n'umwete nabisizemo. Rero nobasaba gukunda inkino, muryama mubyuka murota inkino. Inkino zituma umuntu atera imbere, yiteza imbere, ateza imbere umuryango, ahesha iteka igihugu, ahesha iteka igihugu mu makungu. Hama nohereza gushimira ababyeyi, ndabasaba gukundisha inkino ababyeyi. Kuba ndi ngaha umubyeyi wanje ntiyigeze anyanyira gukora siporo, byari bigoye mugabo narayimwumvisha nkamwereka yuko atana kimwe nkora gutera imbere. Yarafise impuhwe z'umwana wiwe yuko atokwiga, ariko narabimushiramo ndamweretse umwimbu mu ishuri araryoherwa. Ubu araryohe gusumba kuko yangize ico ndi, antera iteka, yitera n'iteka, ayitera n'igihugu. Murakoze, mugire umunsi mwiza. DF TV Tunda Juhudi.